warubizi. Shalom shalom bakunzi wa warubizi, twari tubakumbuye kandi namwe turazi ko mwari mudukumbuye, ariko rero iyo twatevye nuko tuba turiko tubategurira ibintu vyiza. Nukuri ndazi neza ko muza guhezagirwa. Nagira nsubire twibukanye, je ngiye kubashikiriza ikiganiro, nitwa Sandrine Uwimana. Ikiganiro mukagitegurirwa n'ishengero rya CLC riri mu cicaro ca Phoenix muri Arizona. Ndabibutse na gahunda z'ishengero kandi turasenga dimanche isaha 4:30 no ku mugoroba wa Friday isaha 2 zo ku mugoroba. Nukuri tugira ibihe vyiza cyane, ndagutumiye. Ubu rero tugiye kubandanya intahe yacu y'umumama mwumvise afise intahe ikomeye. Yaratubwiye ko atahimana itokura umuntu atanahito mushitsa, kandi nukuri turashima cyane abakoze commentaire, aba subscribings. Nukuri mwaramusavye, niyo mpamvu uyu munsi tumugarukanye, kandi turizera ko tuza kugirana ibihe vyiza. Kandi nawe ndazi ko hari ico wowe uri kuraraba, ndazi ko hari ico biza kugufasha. Kazi mundindire gatoya. Warubizi. Uro turi kumwe na wa mama nababwira, mama Nyota, benshi mwaramumenye muramuzi. Yatubwiye ko yari karahanura abakobwa n'abantu bose imbere ko bafata decision ko banza kubaza Imana kugira ngo batazicuza nkuko we yicujije. Kaze rero agiye gusubira kubaramutsa, tumukurikirane. Karibu mama Nyota. Urakoze cyane. Mumeze neza? Yego. Ko mutekereje cyane. Ngira ngo ni ibihe. Ibihe Yesu yarabihinduye. Yego. Rero ndashaka musore muramutse abanywanyi bacu warubizi, barabamenye, baramenyereye, barabasabye ko mugaruka, mubaramutse hama tubahe urukurikirane. Yego. Turabaramukije mu izina rya Yesu. Ngira ngo muramenyereye, ni mama Nyota. Ubushize twari ngaha kandi turabemerera yuko tuzoza kubandanya intahe yacu, kuko ntaho Imana itokura umuntu. Hari icyo Imana yankoreye. Murakoze cyane. Murakoze namwe. Yego, none mama Nyota, imbere ko dutangura murashaka kudusengera? Yego. Kazi. Turagushima Yesu, turagushima mwami wanje. Uri Imana kandi uzokwamira uri Imana. Tugarutse kandi Imana gushinga intahe y'ivyiza wadukoreye. Turagarutse kandi Imana gushinga intahe y'ubukuru bwawe. Ivyo wakoze Imana vyari bikomeye, vyari biteye ubwoba, ariko nticyabujije yuko udutabara. Mana turagushima ku burinzi bwawe waturinze, no guturinga Mana. Ico tugusavye uze utangurane natwe, ivyo vyose tuza kuvugira ngaha Mana biguhesha icyubahiro. Nabazoza kuvyumva Mana bibakura ahantu bibagereza ahandi, ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amen. Rero mama Nyota, turashaka mwarangirije ahantu muri ko murahanura abantu, ariko kandi mwari mwatubwiye ku mushinga nawe mwari mwubakanye ko yari yahavuye abatizwa, ariko uranadusigurira n'ingene kubatizwa bidasigura gukizwa. Rero turashaka utubwira abanywanyi bacu ba warubizi urugendo uko rwakomeje kuva mu kubatizwa no kubandanya, uko yamye ivyamwa cyangwa uko wewe byagushimishije ukabona impinduka, nuko wowe utayibonye uratubwira uko byagenda. Ubushize twari ngaha, nabwiye abakobwa n'abamama yuko ntibaze bahirahire ngo binjire mu kintu Imana itarimwo, kuko winjiye mu kintu Imana itarimwo ntababesha, namarira, numubabaro, nagahinda, kandi jewe narabibayemo. Rero twirinde cyane cyane nk'abakobwa bakiri bato batenyenye,
batenyenye barindira umwanya w'Imana kuko igihe cy'Imana nicyo cyiza. Jewe sinarindiriye umwanya w'Imana, ninjiye mu kintu kitari ciwanje, narakibabariyemo. Narakibabariyemo. Nivyo. None watubwira waratubwiye ko wababaye ego. None umuntu yamaze gukizwa arakomeza akababaza uwundi, turashaka twumva ingene wakomeje ubabara n'igihe byagiye kurangira. Donc utubwire urwo rugendo. Urakoze cyane mama Sandrine. Mu bishize nakubwiye yuko kubatizwa ntibica biboneka yuko umuntu aba akijijwe. Benshi barakizwa ariko ntibahinduka. N'abari mu rusengero benshi barinjira mu rusengero ariko ntibica biboneka yuko bahinduka. Ijambo ry'Imana bararyumva kandi bakitwa rya zina yuko bakijijwe, ariko ingeso n'imibereho yabo nihinduka. Uko niko nabayeho. Umutware wanje yarabatijwe, nigeze kubabwira yuko na papa we yari umupastor, arabatizwa ariko ntiyigeze ahindura ikintu na kimwe mu buzima. Ingorane zari za zindi, gucumwa bufuni na buhoro byari bya bindi, ariko kubera nari mfise decision yo kuvuga ati sinshobora kuva muri uru rugo ngende n'abana banje, canke sinshobora kuva muri uru rugo ngende ninagenda haraho nohura n'uwundi ugasanga mvanze abana. Ico kintu kica kimera nk'umuzigo, umugozi umfashe mu ijosi. Ivyo bintu narabibayemwo mu buzima bugoye, ariko hageraho mvuga ati ibi bintu ni jewe navyirondereye, reka ndabe ingene ndabibamwo. Ndasenga Imana, ndasaba ikigongwe ku Mana, Imana irambabarira. Ariko Masandrine, egome imbabazi Imana irazitanga, ariko konsekanse y'ivyo winjiyemwo Imana itarimwo urabibamwo. Urabibamwo. Narasenga, sukuva ko Imana itanyumva, yaranyumva, ariko kubera ninjiye mu kintu kitari ciwanje, wamengo Imana iri ku ruhande. Mucanwa ndawota sawa sawa. Ndavyara umwana wa kabiri nkubitwa, ndavyara umwana inda ya gatatu ndayitwara nkubitwa. Hageraho na amaprograme yo mu rugo, kumenya yuko abana bafungura, kumenya yuko abana biga, kumenya yuko abana baryama, bambara, byose arabihagarika. Donc yaraguhevye guhebana n'abana. Urumva yarantaye antana n'abana, ariko tubana mu nzu. Hageze aho ambwira ati mbega ngaho urindiriye iki? Yashaka yuko ngenda, ariko kubera abana mfise nico kintu nari mvuga ati sinshaka kuvanga abana. Nakigumyeko. Ico kintu kirambabaza, ariko sinari kukivako. Uranyumva? Mbandanya senga Imana, mbandanya ninginga Imana, nabwira Imana nti ndarushe. Ukamwenga Imana ntiri iranyumva. Ukamwenga Imana ntihari. Ariko byose naciye ndabibona yuko Imana yaciye yihoza, sukuvuga yuko itambona, yarambona. Ariko yaciye yihoza kubera ivyo ninjiyemo yoyo ntiyarimo. None ga mama Nyota ntabaciriyemo kugira umuntu arenda kubwira ngo urindiriye iki kugenda, wowe muri uko gukubitwa uribaza ko atakintu coba cari kiri inyuma y'ivyo bintu? Eske ntiyoba yarafise nta rusaku wumva ukumva bakubwira ati ashobora kuba afise uwundi mugore arashaka we kusohoka we yinjire? Nta kintu cari inyuma y'ivyo bintu? Mama Sandrine, ivyo bintu byose narabibayemo. Urazi sububa ati barambwira, narabibona. Narabibona. Ibaze umugabo
bagutelefona niwe madamu kanaka ntego ingurabe twamufunze nkabazanye mwamufungiye iki ngo twamusanze ahantu kanaka n'umugore kanaka icyo gusa cyari gutuma nsohoka kubera n'ijambo ry'Imana rirabyemera ati umugabo cyangwa umugore icyo tuma batandukana nukufata n'umugabo cyangwa kumufata n'umugore ariko cyo kintu narakibayemo ndihangana kubera sinari gushoka mva muri uru rugo ari je nagwishizemwo ngende kandi Imana itaravuga uri kuranyumva ndabibamwo ndindira igihe cy'Imana ntwarinda ya 4 iyo nda ya 4 mama Sandrine nari mu bihe bigoye cyane by'ubukene icyo gusa kwanza cyari kutuma ahinduka ntwari iyo nda nta na kimwe nari mfise barambwira njya kwa muganga barambwira ati mfise amahasa mama Sandrine amahasa mu bukene nari mfise wamengo ndahahamutse umugabo nta kazi yari afise najewe ntako nari merewe yaja muri abantu bose nta hageze aho Imana ihagarika vyose kubera ububabare yantera Imana cyavuga ati reka duhagarike ndakwereke ko ndi Imana muri ivyo byose twarabayeho mama Sandrine none muri ubwo bukene basi ntiyavuye yumva ati reka nshira ibirenge hasi ico nico kigwa rero Imana yashatse kumwigisha kubera atari mu mugambi w'Imana mama Sandrine aha kwisi hari abantu bari ngaha kwisi ijuru batazorijamo bari ngaha kwisi kubera gucuna bufuni na buhora bariko baja mu ijuru uri kuranyumva twarabayeho ubuzima bugoye ubuzima bwo gukena ariko kubera atari mw'imbuto y'Imana ntivyigize bimuhindura mama Sandrine bambwira ko mfite amahasa mu nda ndasenga nta na kimwe nari mfise ariko Imana irambwira ati guma ngaho nzo gukorera ikintu umwana wanje ncafata mera nka Yakobo yafashe yakanzu y'umumarayika ndasenga ninginga Imana njya kwa muganga barambwira ati abana bawe ni banini mu nda dushaka kuvyara muri position normale utabifungura utarufise n'ivyangombwa bikwiye mama Sandrine nari mfite ifoto iyo foto hageze aho mbwira Imana ni Imana umunsi uzonkura ngaha hakageraho umwana w'umuntu yibagira uzunyibutsa aho wankuye iryo ni ryo ryari isengesho ryanje hanyuma kukugena umugabo yafata sinaretse Imana nguma ndiko ndakorera Imana yansanga mu rusengero nkakubitwa yasanga ndiko ndasenga kankubita ariko nivyatumye yuko ndekura Imana ndayifata hanyuma ico nyene nico nibukije Imana ndi muri ivyo bihe byo gutwara iyo nda y'amahasa bamaze kumbwira ati mfise amahasa mu nda n'ubukene nari mfise ntako nari kujya kwa muganga nari nimereye ngaho sinzi ko nakubwira ati nari ndindiriye umwanya wa nyuma w'Imana isengesho ryanje nasenga nabwira Imana Mana nimba hari ikintu nagitoya noba naragukoreye
kikanyiganyiza intebe yawe mw'ijoro. Mana unkorere igitangaza kuri iyi nda. Mama Sandrine ntibyari byoroshye. Iryo niryo ryari isengesho ryanjye, kuko naraba ipembeni nkaraba inyuma nkaraba imbere, nta muntu n'umwe nabona yuko yonkura aho hantu. None n'abaciriyemo iyo nda yari ifite amakomplikasiyo, bari barakubwiye kwa muganga ko ifite ibibazo, kubera iki wumva usugumirwa gusenga iryo sengesho? Iyo nda mama Sandrine nagiye kwa muganga barambwira ati abana mu nda ni banini, na wewe nta mwe mufite. Uri kuranyumva? Hageze igihe umuganga arambwira ati ngoma ndakubaze, urafite abavyeyi? Noya. Acarambwira uri ku mugabo? Nego. Ati rero ndakubwire umutima wawe uravyimbye. Kubera iki? Ibintu byose yankorera nabyigumizamo. Urazi uko mu bisanzwe nk'abamama twarabwirwa ati icyuhuye nacyo mu rugo si ukujya kukivuga hanze, nuko zubakwa, nukuvyumirako. Mama kiriho narajya nkabwira mama, nkumva ububabare buragabanutse, ariko igihe mama yatashe nca ndavyigumizamo. Muganga arambwira ati wewe niyagera ko wibaruka uzopfa. Izina rya Yesu. Rero umutima wawe waravyimbye. Icyo no kubwira, rondera umuntu numwe basi ugirira confiance. Ibyo uzohura navyo ugende umere nk'uriko urabimubwira kugira ngo bwa bubabare bugabanuke. Ndashima Imana yari yanteguruye umumama umwe yari umugenzi wanje cyane, nawe ari muri Europe. Uyo niwe yaminukiye mama. Mbabaye ngize agahinda, naca nirukiwe akamfasha tukavugana. Abana oya twarasengana, ariko yari twari dutandukanye amabarabara. Naca nirukiwe nkavuga nkamubwira ibyo nahuye nabyo mw'ijoro, ibyo nahuye nabyo, mwumva umutima wanje uraruhutse. Uko niko nabayeho. Umuganga arambwira ati rero abana bawe ni banini mu nda kandi baryamiyaneko, nta kuntu vyara muri voie normale, ntuzurindire n'itariki bagwaye yo kujya kwa muganga, uzogende yava. Umasandira ubukene nari mfise, nari kujya kwa muganga njanye yiki ko nivyo mpabana nari narabibutse. Nguma kuri rya sengesho. Mana, nimba hari ico noba naragukoreye ucibuke unkura ahantu. Ntangura kwibutsa Imana ingene nakubitwa ndiko ndayikorera. Ibaze Mama Sandrine, hari igihe uyo mugabo yanzirikiye mu nda umwaka muzima mu nzu ntajya gusenga, yugaye imiryango. Oya, yampaye itegeko, umunsi nzoza nkasanga udahari nzokwica. Ndabibamwo harageraho mvuga ati birarenze. None ico gihe akubwiye ngo ugume mu nzu, hoho gukubitwa byaragabanutse? Urumva yashaka ko nguma mu nzu kugira ngo simbandanye numva canke no mpure n'abantu bambwira ivyo ariko arakora.
urumva akamera rero nk'uri ko aranzirikira mu nzu nta muntu nagendera nta muntu yangendera nta muntu n'umwe no kwa muganga umuntu warwaye sinashobora kujya kumuraba anzirikira mu nzu hageze rero icyo gihe cyo kubyara igihe cyo kubyara senga Imana iryo niryo ryari isengesho ryanjye urumva yari yampaye itegeko icyo gihe kwanza ambwira ati ntuzuve mu nzu naciye mvuga ati ibi inye ndarushye rero aha uri kurambuza kujya gusenga aribyo byampa amahoro aha rero jewe ndagiye kabisa mama Sandrine acarabona ati birakomeye acarandekura ariko amitegeko ati uzoje uragenda nimba ari kuririmba nimba ari gusenga amitegeko ry'amasaha ati ku isaha ndaguhaye umunsi hazorenga ko n'umunota n'umwe uzomenya ko ndinde mama Sandrine najya gusenga nava gusenga nkagenda n'amaguru nk'uri ko riruka tukatubirana ku muryango inkoni icyo kintu nicyo nibukije Imana hageze kubyara Imana wibuke inkoni nakubiswe Mana wibuke ukugene nacunywe bufuni na buhoro kubera wewe nimba hari icyo noba narakoze Mana unyibukire kuri icyo kintu nyuma yo kubyara neza inda ntimpitane ndibuka hari itariki 2 mama Sandrine hari itariki 2 mu kwezi kwa 10 muri 2003 aho muganga yari yambwiye ati uzugende kwa muganga avant kuko nta kuntu uzovyara ndinjira mu nzu ndugara ndabwira Mana ni wowe wemeye yuko aba bana binjira mu nda yanjye nta bana nagusabye b'amahasa kuko abo nari mfise 3 n'ubukene nari mfise n'amagorwa nababoneye ko kuri jewe bari bampagije rero nimba wemeye yuko abana 2 binjira mu nda yanjye hakaba hari ikintu nagitoya Mana noba naragukoreye kikanyiganyiza intebe yawe Mana nshaka ko ndakubona kuko ni wowe wugaye na ni wowe uzokugurura itariki y'abaganga banditse ni uyu munsi mama Sandrine ndinjira mu cyumba ndaryama hageze saa 5 numva umuntu aje ku muryango ariko 5 z'ijoro zo kumurango aradodoye mama Doris kuko umwana wanje w'imfura yitwa Doris mama Doris je ndisinziriye arazunguruka abaza abo tubana mama Doris ariye barambwira ati kuva ejo yinjiye mu cyuma ntituramubona byabiteye ubwoba kuva ejo dutana yinjiye mu nzu buraca ntituramubona hanze kandi ababanyi bari bamaze kumenya ubuzima bayemo cyane rwose sinashobora kubona kwicara n'ababanyi oya nice asanze nicaranye n'ababanyi yaca yibaza yuko bariko barambwira ivyo ahora akora arinjira aradodora mama Doris jewe numvira yakure ndategera mama Doris uriye yinjira muri saro sihondi nca numva muntu no muri chambre yanje
none wewe wari waravye ryari icyo risanzwe no kubwira ko ari iki je nari namaze gusenga nari namaze kubwira Imana ndaryama urumva umuntu yaje kunkangura nuyo ubundi wari gupfiramwo byari kugenda gute navyo nzi ivyo Imana yari gukora navyo nzi hama mbyuke se arangira mama Doris ndamuraba mama Sandrine uyo mu mama twaherukana inda ifise amezi 4 turahebana kopo nta ni telefone nta kumbaza aragenda nanje ndiberaho niyo nda yanje oya none maze kukuvyura ukarara mu kukamuraba ntaco mwavuganye oya tuvuga niki none yari indi umviriza ico namubonye ndamumumanzi nuko nashaka numuma dashaka kujya mu rezo sociaux ndamuvuze nga isi yose yo cimume oya ntaco ndamubonye niyo mama ni wewe atego mama do nibiki mbona unalala sana tunambwira nye ndaryana acambwira ati yo nuko wahindutse nego yaguheruka haciye kingana gute amezi 4 umva twari tumanye amezi 6 mumenyanye tutabonana numa twasengana yari mu representante urusengero wacu acambwira ati vyuka kwanza ndashobora no kuvyuka afata kuboko aranyegura inda yangana gutya nanje nari napfuye naheze acarambwira ati nibiki kuryamye nego ndyamye ndindira umwanya w'Imana acarambwira none harageze kuvyara nego itariki niyo munsi kandi barakubwiye ngo ntizonagere muganga yarakubwiye ntizore acambwira none nibiki bimeze gute ndakubwiye ko bimeze gute ndi ngaha ndindira umwanya w'Imana acarambwira ati none bakubwiye gute ndamubwira ni abana banje ni banini cyane mu nda umutima uravyimbye kandi umutima wanje uravyimbye kandi abana barajyamiranye ko mama Sandrine acarambwira mana we ariko Imana nigitangaza niko yambwiye ngo ariko Imana nigitangaza ngurazi uko nari ngiye gusenga shitse ku muryango Imana irambwira ati genda urabe mama Doris yo kwa ryasengesho waryamusenze maskini ngo naciye nkati imodoka mu wiruka acaraba ku isaha tsimbeka mana yanje nk'ubu ndagutwara he nuntware he ndiko namubwiye nuntwara he kwa muganga ambwira ngo aho ndagutwara ni je ndahazi si ngombwa yuko wowe ubimenye ni ushaka kuntwara kwa muganga atani faranga mfise acarambwira ati uyo si umurimo wawe wari wasenze ubundi mama Sandrine Imana yo mwijuru ihemba neza amen reka twumire ku Mana utabibonye uyu munsi ejo uzobibona yego gusezerano ry'Imana niyo ryopfa nabonye Imana inzurira ubuzima nk'ubw'abana banje ucumengo n'umuriro uri muri we arambwira ati haguruka wambare nambara nja hehe niko namubwiye nja hehe ati aho ndakujya ninjye ndahazi ndamubwira ngiye nta n'ifaranga mfise unjana hehe ati none wowe ivy'amafaranga birakuraba wowe ukora ibyo nkubariye gusa wewe vyuka wambare aho ndagutwara nije ndahazi
Imana imugisha desi. Mama Sandrine ndavyuka ndambara ndaheza ashira mu modoka. Aho zibaye sangapi? 5:30. Twari kwanza turanyenyurana kwanza mu majambo ambwira ati tugende nanje ni ntoya. Nibagiwe ko nari nasenze. Ivyo naravyibagiye. Masandira anjana. No kuri clinique. Turiko turagenda modoka acarambwira ati nitwashika hariya icyo bakubwira cyose ucemere. Nanje nkamuraba nti tugende gusa. Turagenda acanyerekaho n'icara ndagenda n'icara. Wari umurongo amasari ko ragenda saa 6 zigoma zigere abantu bagomba bagiye gutabaga bagende. Aho ntiwari bwumva ibise biri hehese nabise nari mfise oya urumva abana bariryamiye baryamanye ko n'ubugwayi n'iki. Basi hagiraho agenda asaba numero, hagiraho ninjira jewe ninjiye mvuga nti umuganga niyambwira ati guma ngaha. Ndamubwira no, subiza mu rugo hari icyo ndindiriye. Aho rero sinarizi yuko icyo nari ndindiriye cyamaze gushika, Imana yari yamaze kucishura. Oya sivyo sinabitegera. Ninjiye Mama Sandrine kumbe Imana yagumye iri kuravugana n'uyu mumama. Yakomeje gusenga. Yaciye yibaza ati Mama Nyota uko bimeze kote ninjira hariya naza kwemera ko aguma ngaha. Ncambona nawe aransanzeyo. Umuganga arakanguka acabwira muganga kuko uyu muganga bari bazinanye ati fasha mama fasha uyu mumama yibaruke afite probleme abana ni banini mu nda kandi umutima wiwe uravyimvye barajyamiranye ko rabico ogira. Uyu mupapa uyu mu docteur aramubaza ati madame uyu mama murazinanye? Ati cyane gose. No atarambwira ati none kubuza amahoro cyane nibiki. Acarambwira ati ivyo kubura amahoro sivyi wawe we mfasha unkorera ivyo ndiko ndakubwira. Acaragenda arampima njya ku gitanda arapima abana sanga abana barakomeye bameze neza ariko barajyamiranye ko. Acaramubwira ati uyu muntu nta kindi kintu cyo mufasha no kumubwira cesarienne. Wamengo n'amazi basutse kuri uyu mumama. Ati Imana ishimwe mfasha nshaka gusa uyu mama akire. Acarambaza ati wafunguye? Ndamubwira ntego. Mfungura nari ndabifise reka sha. Acarambwira ati basi nagende nimba hari icyo yoba yateguye cyo kwambika abana mugaruke. Kivaye aho ni sangapi? Saa 6 zirageze. Turagaruka ariko rero Imana yari yamfashije nari negeranyije duke dushika mu rugo. Dushitse mu rugo dutubirana n'umutware wanje ku muryango. Muri kumwe na wa mumama? Ndi kumwe na wa mumama yaramuzi. Dusubira nawe ninjiye nsoye ivarize. Acarambaza ngo none mugiye he? Ubwo yaraze ngo urateke uragiye. Ati none mugiye he? Jesse namwishuye. Uyo mwana we yaciye amwishuye ati ndamujyanye kwa muganga. Ntacyo yishuye kuko ntacyo yari kuvuga ntacyo yari kumfasha na kimwe yari guhindura. Ntiyaguherekeza ntageni amerekeze
fata akavarize na wa marayika wanje Imana yanteguriye turagenda. Mama Sandrine dushika kwa muganga. Dushitse kwa muganga yaciye yugara telefone. Ubwo yari yibaza yuko mwava mwishuza amafaranga y'ibitaro. Oya. Apana umugabo wanje. Uyo mu mama. Yashikanye kwa muganga. Aca yugara telefone. Aca mugaraguma ngaho nawe. Turagumana yugara telefone abantu nibamuhamagare. Ubwo yari karasenga ariko ava yo kuzinya telefone. Ya telefone umugabo wiwe. Ati buno nyene ngomba nzimye telefone kuko hari mission Imana yampaye. Ninayiheza nyonza kugura telefone. Mama Sandrine turago jenje banjana hariya we agumino. Je ndibaza yuko yatashe. Hagiraho rero banjana muri block. Banjane muri block. Numva ibiratu nyuma yanje pa yiruka ankurikira. Mbindutse gutyane. Mama uracari nga ngo Tisha kuvanga utamaye abana banje. Mama Sandrine ninjiye muri block amosoza amanuka. Imana nigitangaza. Ninjira muri block aguma ku muryango. Ivyabaye hariya navyo narenze. Ico nibuka gusa narasenze. Ninginga Imana. N'Imana. Nimba wemeye kwa babana basoka mu nda yanje ari bazima ubikore. Bantera anesthesie ngumandiko ndasenga gushikaho ubwenge bwose bugenda. Bangira cesarienne basora abana barabamuhereza. Gize ngo ndikangura mu gitondo abaganga bose baje mu cyumba baruzura. Baza bavuga ati nimuze tujye kuraba wa mu mama yasenga Imana gushika ku munota wa nyuma. Baraza barama felicitation. Mama iyo wari kufa wari kugenda mu ijuru. Abandi muri anesthesie ngo muri anesthesie kiri umuntu wese avuga icyo akunda. Niko numvise je navyo narinzi. Bacara barabwira ati uyu mama akunda Imana. Nta nikindi yavuga. Abandi bavuga abagabo babo, abandi bakavuga abamama babo, bakavuga abana babo. Umuntu wese ari muri anesthesie avuga icyo akunda. Ariko uyu mama yaguma ahamagara Imana. Imana ingiza gutyo abo bana. Ubuzima burabandanya. Burabandanya. Hageraho Imana ingirira neza. Umuhungu umwe twari tuzinanye angira dossier yo kuza hanze. Ariko ninya ati umunsi tuzohura n'uyu mugabo ndiko ndavugana n'uyu muhungu izo babihetse. Angira dossier. Mama Sandrine Imana irabikora. Bakugira dossier ata amafaranga ata kintu na kimwe ukumva ukizera ko uva muri ico gihugu. Ego tubarire. Wewe baza yuko Imana igira gute? Nikora ibikomeye. Narasenze Imana. Imana ikoresha uyo muhungu. Kwanza nitwari tunamenyeranye. Angira dossier. Yinjira muri PAF. Bigenda biriko
mama Sandrine sinzi icyo novuga, sinzi aho nohera ukugene dosiye yanje navyo nzi n'Imana yabigiyemo. Hagera aho bifata umurongo atarabimenye umugabo wawe. Yabimenye ndamubwiye ati tugende. Nawe wamushize muri iyo dosiye. Ego. Utitaye ku byo karagukorera nta kintu na kimwe. Ego. Ndamukwega turagenda. Ntiyabitegera. Ndabikurikirana senga Imana. Mama Sandrine muri Afrika turavana. Muvanayo. Twavanye gute? Oya rindira gato. Mwavanye mutandukanye cyane mwarahagurukanye muzana muri Amerika. Rero aho rero. Aho naguma senga Imana. Mana ndarushe. Ubuzima bwo gukubitwa ndarushe. Imana imbwira ati tenyenya. Tutandukanira mu nzu. Ambwira ati sohoka ugende ntisindi ko ndasiga abana banje. Rindira gato waronse visa. Oya ntiyari bwabone visa ntiyari bwaboneke. Yashaka kwirukana mukiri imbere y'ivyo byose nayo dosiye utarayirondera. Idosiye yari yamaze kuba atarabimenya. Nari namaze kuyuguruza. Yarabimenye. Abizi. Kandi aziko nawe mushaka kuzana. Bien. Tutandukanira mu nzu. Shaka gutabana banje. Aguma mu cyumba ciwe nanjye mu cyumba cyanje. Ari wabikubye bivuye kuri we. Ego. Urazi ngene vyagenze. Mama Sandrine. Nimba hari icyo abantu bo kwirinda. Umupapa cyangwa umumama. Nugukora ikintu kibi abana babona. Ico kintu kinjira mu mutima w'abana kikamera imbuto mbi. Ico kintu nibirinde ba papa na ba mama nibirinde. Urashobora kubikora wibaza yuko ntacyo bimaze ntacyo bitwaye ariko ni imbuto uba winjije mu bana itazigera ivamo. Icyatumye rero dutandukanira mu nzu. Uyo munsi yaje ashaka kunkubita. Mama Sandrine ntiyamenya ko abana biga, ntiyamenya ko abana bafungura, byose nije nabikora. Hejuru yavyo akaza anchuna bufuni na buhoro kugira ngo akubite. Abana bariko barabona. Bakuze babibona. Burya Mama Sandrine nta muntu asumba kukumenya nk'umwana wawe. Umuntu wo mu nzu. Burya abana nabajije hagati y'umupapa n'umumama. Abana bazi ukuri. Kanukuri. Uyu munsi rero aza ashaka kunkubita. Umuhungu wanje wa kabiri. Imfura yanje n'umukobwa. Umuhungu wa kabiri. Yaciye ahagarara. Ico gihe ngana gute? Yarafise 17 ans. Wa yarakuze. Ibaza ivyo bintu byose bakuze babibona. Bakuze babibona. Icyo yamubwiye ati aho bigeze turarushe. Ubu twakuze. Si ukuvuga yuko ibyo wakora byose tutabibona. Mama ni wazi ngene tubayeho. Tugiye ku ishuri twabuze amafaranga ya minervare. Mama ni we yiruka. Ajya kusaba derogation. Mama Sandrine hageze igihe ngiye gusaba derogation y'abana ku ishuri. Barambaza ati aba bana ntibagira se. Kuko nibigera bamubona. Iminsi yose nije ni presenta. Ico kintu nico babwiye umupapa wabo. Ati mama ikintu cyose niwe agikora. No ku ishuri nta wundi bazi atari we. Rero dushaka kumukorako. Aho bigeze turarushe. Mama Sandrine
ega yagize ngo nuguceza aransimbirako abirengako umwana acamufata dushobora kubita mama turiko turaraba n'ibikunda mba ndakiza uko acarambwira ati sohoka sindiko ndasohoka aho ntasohotse usanga aca afata ivarize yanje yari mu cyumba imurira mu cyumba ayita kuri saro abana barayifata bashyira mu cyumba kindi uko niko twatandukaniye mu nzu ndabibamwo ndiko ndakurikirana dosiye yanjye Imana imbwira ati ntushobora kuva nga rindira muri 2015 manifestation musaza wanje arambwira nakundi kuntu kuko nacyo ndamubwira ati rero aho bigeze ndarushye n'ubuzima mbayemo ndarushye ibintu byose byaparanganye rero ndagiye ngiye mu nkambi musaza wanjye ati ntushobora kujya muri nkambi ubuzima bwo mu nkambi ndabuzi kandi abantu bontwenga ingo ndaguha icyumba yari mariye oya yari umusore ni umugabo aba muri Hollande ariko yari afise parcelle mu Buyenzi acama aho mba n'abana ikintu yavuze aravuga ati uyu mugabo wawe nimba ari responsable azaza gutore ati sindiko ndabatandukanye ariko nimba ari umuresponsable azaza gutore tuba turatandukanye gutyo imyaka 7 mutabana turi muri Afrika dosiye ndiko ndasenga Imana dosiye yigira imbere hagera aho batangura kuduhamagara mama sandi nagize gutya kugira ngo umugabo yemere ko tujya muri interview akanga no kuja hanze pe n'abandi bakunda bien ariko ava yaho reka mvuga ikintu naguciriyemo imbere y'iyo myaka 7 ntiyigeze azana umugore mu nzu ngo babane officiellement reka nsubire inyuma gatoya turi kumwe biriko biraba bibi nkora iki kikanga ntibishoboka ubuzima buragoye Mana reka Imana ikima iyerekwa Imana irambwira ati nimuegrarize n'uyu mugabo iyo myaka yose kuri abana bose nimwe bwaregirarize Imana rero ima esinye niyemera uzobwize deliverance kuranyumva uzomugiriye we deliverance na jewe n'abana banje mama sandi kugira ngo yemere ko mugira mariage narasenze ndasubira ndasenga ku munota wa nyuma aremera ariko Imana yari yambwiye ati icyo nico cya nyuma kuko nshaka yuko ndagukorera ikintu masandinina nabwira abantu yuko ngiye kwegrariza n'uriya mugabo ntibashobora kuntegera uyu mugore arakomeye canke yarozwe umugabo nk'uyo urashaka kujya kwegrariza nawe ariko ntibari bazi icyo navuganye n'Imana turegrariza kuko Imana yari yambwiye ati niyemera gusa gufukama
abakozi b'Imana bakamushira bakamurambika kw'ibiganza jewe Imana hari ikintu nzoca nkora ariko ntivyari facile kugira ngo vyemere byari bigoye cyane ariko Imana iramfasha kubura amasengesho aremera turegrariza uyo munsi nyene mama Sandrine sha Imana turegrariza uyo munsi nyene duheje kwegrariza urazi ko twambikana impeta dushitse mu nzu impeta namwambitse cyahita izina rya Yesu urazi jambo yambwiye ngo kwanza sinzi ivyo narimo Kaka Imana yaramusamaje kubera isengesho wasenze mbe nakoze ibiki nakwemeye gute navyemeye gute wagize iki kumbe Imana yashatse yuko uyo mwanya wo gupfukama haca haba deliverance ibintu byose Imana ihindura ibintu byose bibe bushasha ati iyo mpeta namwambitse arayita sha bica birakara rero ati sinzi n'ingene navyemeye sinzi nimba wandoze sinzi ico wakoze sinzi mbe nari nanje nti nako karamaze niho nyuma yaho rero yaca gutahanze aho rero niyo dosiye yanje yaciye yuguruka Imana irayikora aho rero duca turatandukana rero njya kwa musaza wanje nawe aguma ngaho imyaka 7 nta mugore afise atoragura nanje ngumana n'Imana yanje ndayifata sawa hageze waduhamagara ngo tujye kugira interview tukaja kumukwega ku nguvu abana bakaja kumukwega ku nguvu gushika Imana yadufashije Sandrine abantu baruziye kuri aeroport bibaza ati tujye kuraba yuko kwera uyu mugabo yajyanye na mama Nyota ko ntishaka kubibona ntishaka kuvuga kubera ivyo yakoze vyose hageze aho bidashobora kubihisha yabigira clair abantu bose babibona ukuncuna ufuna yabigira hanze abantu bose babibona basi ariko ivyo vyose ndabirengako Imana irambwira ati ngomba ndagutegurire intahe kuko hari abantu batazi yuko hari abantu bakijijwe mu buzima nk'ubwi wawe ivyo umuntu yagucishijemwo ariko ngomba ndagutegurira intahe abantu bose bamenye yuko wari ukijijwe amen kuko ivyo byagushikiye kuko ivyo umugabo yagucishijemwo no kubwene wamusize kuri dossier yawe mukazanana si umuntu wari wese yari kubikora ngo ukuri nawe ari we ntiyari kubikora ariko kubera Yesu n'abana ntibavyumva abana bambwira ati mama papa azojya kutwikira hariya mukuranye reka siko ijambo ry'Imana rimbwira none mama Nyota icyatumye iyo myaka ndwi yoyo ukinjura kandi wari warihanganiye ibyo bibazo byose nta manyuma y'iyo myaka ndwi kandi ukongera ukumva nyene murasuye muregerana ni kubera iki uruvu ubwine twaje suko twaje ngo turi kumwe twaje turi separe bora imyaka 7 twatandukanye kiri umuntu ari mu buzima bwiwe muri Afrika ariko sinamukuye kuri dossier yanje
turazana kandi uko gutandukana nta divorce kubera hamwe mwari mwagize mariage ntimwigeze mutandukana mu oya nta divorce yabaye urumva nta divorce yabaye rero tuca turaza dushitse ngaha aho guhinduka ngo ashime Imana ati umuntu yankoreye ikintu cyiza aguma muri vya bindi mugaha ntiyagukubita kuko ntivyemewe kubita umugore mama Sandrine erega twaje ugira ngo twarabanye oya yagumiye mu cyumba ciwe nanjye nguma mu cyumba cyanje ako yari afise ibibazo nawe kudisi mama Sandrine ntakubesha nawe mugaha bagira igihe ubabara umugiriye ikigongo kuko ntiyariwe ndamugira ikigongwe gute ega nabona yuko ari kuzimu nukuri kuko nta muntu muzima mama Sandrine ibaze umuntu agukuye muri Afrika akakuzana i Buraya si favere yawe bwa buzima bw'ubukene murabuvuye ni favere yanje ubwo muri wa wundi nico cyo mvuga nti byari biteye agahinda wumva ababaje tu turaza dushitse mu rugo atangura vya bende abagenzi babana baje ugasanga abana ati papa nanga cyamvuga nti ibintu bizodukwegera cyane umwanzuro rero wo kigira gute wo kumusiga hariya cyane mukiranga uko niko vyagenze none waramusezeye waramugishije inama uramubwira uti imbere y'uko ufata iyo decision kandi wari waranse no kuyifata waramugishije inama uramuhanura uramubwira uti rero udahindutse jewe vraiment ubu ntibikunda mama Sandrine tugishika naramubwiye nti ivyabaye vyose vyarabaye dutangura ubuzima bushasha oya navyo ubuzima bushasha oya sindakubesha mama Sandrine umutima wari wamaze gupfa complètement gupfa na buzima bushasha nari kugirana kandi n'uyo muntu oya nari namaze kumenyera ubuzima bwa jenyene nari namaze kwipanga jenyene n'abana banje nta kintu na kimwe cyangora kugira ngo kinyereka ati adahari na buzima nobaho oya kuko nari namaze kubona yuko atari umuntu wo guhinduka ndibuka igihe kimwe twari ko turasenga narasenga Imana nyugurura basa amaso ndebe yuko ururugo rugwi wanje Imana intumira umuntu uyu muntu arambwira ati ego uri kurasenga yuko ahinduka uyu muntu ni Nabali ntazopfa ahindutse nimba ari ugusenga warasenze hagezeho umundekurira jewe sengera ibindi ariko gusengera umuntu ubihagarike sinavyemera mfata umwanya wo gusenga jewe Imana ego ndaronsa ubuhanuzi barambwiye ariko wowe nawe umbwiye iki ndasenga Imana iminsi 3 Imana inyereka inzu yanje iri ku musozi hari nkangutse cyangura kwimvura iyo nzozi inzu yanje iri ku musozi umwanya wari wo wose irashaka gusambuka basi cyaravuga ati Imana urakoze maze kunyereka yuko inzu idahagaze neza rero ume gushikama nchafata decision yo kumufuta mu bwenge bwanje yo kumufuta mu buzima bwanje nchafata umwanzuro wo gufatira abana banje none mumaze kwimuka rero mukamusiga ntiyabahamagaye ngo ababwiye ati ko mwansize mama Sandrine habe na telefone
wari waramugumye koko yo kubaza abana ati mumeze gute nta communication kugeza ubu nta communication afitanye n'abana wowe ntiwagerageje kumutelefona ngo wumve uko ameze mama Sandrine jewe naciye nkupa sinokubesha nje ngaho ngo ndiko ndabesha oya naciye nkupa kabisa ico namubwiye nti jewe ubuzima wacishijemwo vraiment bwarahagije ico gusa ndagusavye gira communication n'abana kuko aho duhuriye ubu n'abana byaramunaniye none ubu nta makuru basi mwumva uko amerewe eske ariho amerewe gute arahari arakora arafise ubuzima arakora nta mudamu afise ibyo nshaka kubimenya n'ubuzima bwiwe n'abana nta communication bafitanye mama Sandrine uragerageza kubabwira uti shaka papa nyine ndababwira ni mugerageze mumurondere uronse umwanya akamutelefona n'amajambo mabi gusa mubwira abana bagaca bavuga ati mama hasohoka amatubwira amajambo mabi gushikura katubireke uko niko bimeze none iyo ya mariage wagira nyene we warifosheje kugira mariage urumva mama Sandrine icyo Imana ishaka naho cyo bakigumye ariko kuko Imana ibigishaka kucinjiramo uragikora kuko Imana ibifite impamvu uranyumva impamvu y'Imana kumbwira yuko tuegerariza n'uyu mugabo hari icyo Imana yashatse kandi yaritse ko mu mwanya muto muzoca muvana hari icyo Imana yashatse ngaho hagati kandi Imana yaragikoze ibanga ry'Imana yakaje none ga mama Nyota gushika isaha iyo mariage yanyira hari canke mwaragiye mu bipapuro hama murayifuta bimeze gute ivyo kujya mu bipapuro nibiraba ntavyo nawe gusaba kugira yirongorere wewe ntavyo ushaka kuko ntavyo wari ukeneye kurongora mama Sandrine umugore ni wa mbere sinibaza yuko azoronka umugore kandi Bibiliya yemera umugore umwe sinibaza yuko azoronka arabafise abatora agata arabafise ariko uwo azoshira mu nzu sindamwibaza none yari gusabye divorce nije nzoyimusaba none uwo uzoyimusaba none wumva yeme kandi uzi ko itemewe kandi warayanse kuyikora kuva mu mibabaro yose kandi nta migambo ufise bavuga ko basaba divorce kubera bashaka gushakwa ubugira kandi mama Sandrine jewe ninashaka sindayisabe ninashaka ndayisabe jewe ndamahoro amen igikuru gusa nashaka amahoro kandi amahoro ndayafise Imana yaramaye wow mama Nyota urakoze cyane gose n'ukuri turumvise ibihe waciyemo kandi Imana ikaguha kwihangana n'ukuri gushika ku kanyuma kandi Imana ihabwe icubahiro uyu munsi abanywanyi bariko baratwumviriza bashaka kwibaza ati none ga mama Nyota kubera iki wagiye kwihangana ico gihe cyose ukemera ukavyara abo bana mbega mama Nyota ndakubaza ni gute twumva abandi bamama bavuga ngo iyo bafise ibibazo mu rugo n'ubwo bukene n'ibindi barafata ni bavyita gute kuboneza imbyaro niko bavuga donc kuja planning familial kubera ko wewe wemera ukaguma uvyara abana ntuwiyumvira uti abana ndiko ndagoranwa n'irihe banga wari ufise ryo kudahagarika imbyaro kandi urusha ubabaye atari umuntu ariko arabagufasha kugira ngo ico kintu mu mama wese ariko aratwumviriza kuko ndabizi birahari abantu benshi bacavuga bati no kuvyara rero sinzosubira kuvyara ndabihevye kubera ubuzima mbayemwo kandi tuzi neza ko navyo sinzi uko bihuriyeho n'agakiza tubarire iryo banga ryabigutumye mama Sandrine ukavyara umwe gwa kabiri gwa gatatu gushika gwa gatanu ntakubesha higeze aho nashaka kuvyara kubera ubuzima yancishije
navyaye umwana wa mbere, uwa kabiri ndiko ndarindira yuko kumbura hari aho yohinduka. Inda ya kabiri kumbura hari aho yohinduka. Inda ya gatatu kumbura hari aho yohinduka. Mu nda ya gatatu nakubesha nagiye kwa muganga kugira uhagarike. Ego. None ivyo hari Imana byo yaravyemera ko uhagarika? Mu masandine hari ikintu winjiramwo kubera umubabaro ariko utagishaka. Wow, bica bigenda gute biranga? Nacinjiyemwo ntagishaka ariko kubera umubabaro nari oblige yo kucinjiramo. Ndabikora ariko rero urebe aho Imana ari gitangaza. Iyo nda ya kane nayitwaye gute? Warugaje. Aba bana banje b'amahasa bajye ari umugambi w'Imana. Amen. Hari umupapa umwe yampaye ubuvugishwa. Arambwira ati wewe naho nzoba ntakiriho uzovyara amahasa. Ndamusamira hejuru. Ni wowe uri kurambwira amahasa n'ubuzima mfise. Ndayajane he? Imana nihaba afise ubuzima acarambwira ati ndabivuze ni Imana ibimbwiye. Kandi ndiko ndakubona ujya mu mahanga. Nireka ayo mahanga nzoyajamwo gute? Nzoyajanwamwo nande? Ati ni Imana ibimbwiye. Aho nari maze kujya kwa muganga. Nibaza yuko ntazovyara. Nisanga nafashe inda yawe mahasa. Sinagiye kwa muganga ngo bankorope. Sinanyo imiti ngo inoze ibyo wari washizemo. Oya. Nisanze ntwaye inda. Iyo nda y'amahasa. Nico gituma Imana ishatse gukora ikintu iragikora naho vyogenda gute. Ijambo ry'Imana rivuga ngo uhoraho iyo yugaye ngo ntawugurura. Kandi iyo yuguruye nta n'uwuga. Ego. Mama Nyota murakoze cyane, ikiganiro cyacu turakirangije. Mwakoze cyane kuduha umuco kuvyo mwabayemo byose. Nukuri mwarihanganye bikwiye kabisa. Ico umuntu asabwa kwihangana mwaragikoze. Hama rero niba ari ikintu mwamwibagiye kugira ngo mwumva nyene mutotahana, turashobora kubaha umwanya muto mu cyongereko canke niba ari impanuro niba ari kindi, hama turangiza ikiganiro cacu. Karibu. Murakoze cyane. Icyo nashaka kongera ko ngomba mbwire abadukurikirana yuko Imana ni Imana ibihe bidashira. Amen. Imana ishatse gukora ikintu iragikora uko biba bimeze gute iragikora. Nasavye Imana kwima amahoro. Imana yarampaye. Ego vyaratevye. Ego narasenze. Ego Imana yanyeretse yuko kumbure tari kwiranyumva ariko sinaretse kuyisenga. Sinaretse kuyikorera. Imvura yari iwanje, inkoni zari ziwanje ariko sinavuye ku Mana. Imana yampaye amahoro. Ikindi kintu nshaka kuvuga nk'abapapa n'abamama nibirinde cyane gukora ikintu kibi mu maso y'abantu. Cyane nibirinde kabisa kandi basenga Imana kuko niwibaze mu masandire ngo mbavuge ikintu. Nubona izingo zose tubona bagize amaseremoni, bagiye kwandikishwa, bambaye amakanzu, sivyo? Suko izo ngo zose Imana ibizizi. Hari izindi Imana itazi. Urashaka kumaza ati kubera iki? Mama Sandrine, egome umupapa n'umumama
babanye ukutumvikana birashobora kubaho niho buri kintu batokumvikana ko bagashwana sivyo ariko ntibigumaho iyo biri mu Imana ntibigumaho murababariranira muri ego biravurugana ugasanga bibaye bibi ariko Imana ndi muri ngene ibishira ku murongo sivyo ariko Imana itarimwo Mama Sandrine naho gira gute naho kwicira inzira jewe narabibayemo ndabese ntacyo ntakoze kugira urugo rwawe ruhagarare kugira ngo urugo rwanje ruhagarare ntacyo ntakoze kugira ngo uyu mugabo ahagarare neza tubane ntacyo ntakoze na nicyo gitondo ndababwiye nti egome kushwana birabaho ariko nimba urwo rugo ruri mu mugambi w'Imana rurarama rutari mu mugambi w'Imana naho wogira gute uzokwamurushe naho wogira gute ruzosambuka tu kuko Imana siwo muzi w'urwo rugo murakoze cyane Mama Nyota ikiganiro cyacu kirarangiye abakunzi ba warubizi turizera neza yuko abari basavye suite mwayumvise kandi turarangije Imana baduhera umugisha dusubiye kubibutsa programme z'ishengero dusenga ku munsi wa gatanu amasaha ya 2:00 gushika 5:00 z'ijoro tugira ibihe vyiza byo gutazira Imana na amasaha ya dimanche ku munsi wa dimanche amasaha ya 4:30 naho nyene turaterana gushika 7:00 tugira ibihe vyiza bidasanzwe kaze ni muri Phoenix adresse baraza kuyibashira ko ngaho hasi karibu hama nukuri turashimye cyane by'umwihariko uyu mumama yaduhaye umwanya wiwe akaduha intahe yiwe kandi turizera ko izofasha benshi ariko ico twumvise nuko twumvise ko yarihanganye bikwiye gushika ku iherezo nko ijambo ry'Imana bitubwira ngo hahiga wihangana agashitsa ku iherezo shalom shalom bye bye naho ubutaha Warubizi